kubibaza. ngira ngo ucanja kwimugurira nanje ntange surprise nk'abandi. Tuzokubarira. Umunsi wejo ndashaka uwerekeze microphone kuri mbe ninde ni Chanel Alain ni cyahe kintu iyo uravye mama wawe umubonamo Enjoy oh all right enjoy oh Wabikunze? Thank you, merci. Okay, ubwo rero ni urukundo rw'abantu bari ngaha. Mbeba is mbebing. Mbebinge. Bebe. Ikinyenzi. Wow. Amazing. Huh? ngabimbarira. Oya, Jojo ahike yaje gukina muhira ndamubwira Jojo yashanete yawe na iPhones. Ndashaka uze kuyinsigira utashe. Uvuye muri tournage ngati oya sinaye gusigira ni kado. Nzogutegura yiwawe ujambo. Twifuza kumugira anniversaire ariko ntago yadutumiye kuko ntago benshi barabagenzi be benshi barabagenzi ba mama wiwe. Hama natanga iciyumviro kirakigwa neza niyo mpamvu turi ngaha. Ndaza kuvuga mbangura kubera ko nshaka ngende kuryama. Hama rero byagenze neza. Hene rero nashaka ndakubwira yuko umuntu wese ubona yicaye ngaha wese ari ngaha kubera kabukunda kandi cyane. Umuntu wese ari ngaha yatanze uburyo bwiwe kugira ngo umunsi bikunde ko wishima, kugira ngo bikunde ko dukorana kandi kugira ngo bikunde twishire hamwe tukore ku rukundo tugukunda. Hene turagukunda cyane. Cyane. Hanyuma wabonye gato twakuguriye na ji naho wase kwiyongera ngira ngo baguhaye byanko ko mwavuye mujya kuzirya mucanga muvuyeyo ntawo menye. Hagati aho rero twese abari ngaha papa bari nganda gushimiye uri nta nubwo ari mugenzi wawe ariko nawe bimubwiye abyumva vuba kadushimire banera ntibashoboye kuhashika bafofo nabandi kubera ko byaseye nk'uba dutevyeho gato ariko nabo nyene barashize mu buryo bwabo kugira ngo bikunde umunsi wacu ugende neza aho bari hose muri abantu b'abagabo. Turashimiye rero reka nsabe buri muntu wese ari ngaha ahaguruke nimba duhagarara niba tubigenza gute hene kubera urukundo tugukunda kandi cyane twarakuyumviriyeko nyuma yo kurya gato turiyumvira ikintu Bonjour, bon après-midi, bonsoir, madame et messieurs, nibaze kumeze neza na cyane ko mumaze kumva ko kumajwi n'amashusho ari Mr. Da Silva TV yanyu ni G5 Media TV. Reka ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe kubera yuko uno munsi turi munsi w'Imana aho buri muntu wese nafatiranije abasanzwe bari muri G5 muri rusange kubera yuko numwe mu bashobora kuba bitaho abana babo canke se bashobora kuba bitaho umuryango muri rusange. Umunsi w'Imana mwiza mama. Umeze neza. Umeze neza. Ego turashima. Reka ndababwire yuko mwese uko muri ngaho onye muberewe. Urakoze cyane. Agiyo saha igugwa ngahe? Uzagende mu isoko ujye kubibaza. Ngira ngo ucanja kwimugurira nanje ntange surprise nk'abandi. Tuzokubarira. Umunsi wejo ndashaka uwerekeze microphone kuri mbe ninde ni Chanel Alain ni cyahe kintu iyo uravye mama wawe umubonamo? Mama ndamuravye nyene mama uko ameze afite umutima w'urukundo. Kandi nita gose nari nkeneye ubeshe bagumye babivuga hajya ndavyo sinabeshe nari nkeneye Chanete Vre bas nambona barayimaye nego ndafise udushakoshi gusa nari nkeneye agashakoshi kamwe
kajya nyene bamaye wari wabibwiye mama canke wagumubwira Jojo kuko Jojo yagumubwira ngo gaguma bimbarira ngabimbarira oya Jojo ahike yaje gukina muhira ndamubwira Jojo yashane cyane na Eponse ndashaka uze kuyinsigira utashe uvuye muri tournage ngati oya sinayigusigira ni kado nzogutegura yiwawe ninavyibuka okay turakoze Okay, ndumva yuko byose mama yavyumvise ivyo kunda nivyo udakunda munsubirize ngaho onye kugira dushoye kuyaga utuntu n'utundi dutera tubangura. Mama, ikibazo canje wavuze yuko uhora uhimiriza cyane abana bawe gusenga ni navyiza. Ese nkiyo bishitse amagara nkuba gukitse utashobora kuba oja gusenga abana bahora baje gusenga cyane gose uvuga ngo nubwo noba ntagwaye cyangwa ngo mba hariho nk'ikindi kintu cyambujije kuko ngaha twe turashobora kugira tournage dimanche yego je ndavuga nti rero je nta tournage yobera muhira byatariho ndi iyo mana nayo irabibona ko hari ikindi gikorwa n'ubundi sigayemo irabibona nko guteka mwese ntihagire umwana n'umwe asigara ngaha mugende gusenga je nibikunze ko ngenda mu bwabo ni ntumwana ayituma mube hafi yawe nokuri ibyo bintu kabisa barabizi okay nyuma yuko amajambo bari menshi iyo abantu baje gukina muri filme ndetse mu bakaza gukinira mu rugo wabo nta kintu na kimwe bumva kikubangamiye ko na cyane cyane amajambo amwe agenda avuga niba bayavuga ntabyo nzi ndabyumva ku munwa gutyo gusa ariko jewe kuri jewe iyo bari ngaha bateraniye ngaha mba numva nezerewe mpora ndabibona nyine biterera inkuru baguma bavuga utuna turiya je kabisa mba numva biryoshe ubumva biryoshe na cyane cyane ko buri kumwe na famille ibintu bari sawa ndanezerwa nuko bumva yuko G5 muri rusange ubishimiye yego cyane gose kubera ko ukunda gukina gakeya akabaho bashizemo tenor Ninyirasene nizo ziraza zikwi byari sinabonye byari warakinye tournage yose rahiza ndavuga ati mpuno muzi byageze gutu umwanya umwe abantu hari abantu baza ko bari kubura umwanya canke se abari we akuburira umwanya kugira yandike canke biva ku ba director basanzwe akoresha mu kazi je nibaza bitewe n'inkuru baba bafise ko ngira nk'isene z'uwanje ntazo bababonamo good kishene zindi za CEO zo ziboneka ego mama ndagushimira kuko ndabona yuko nikigoye kiracaye kigoye ko mvuye gusenga twe twiriwe turanobagura hari yanye twe ntitwagiye gusenga ndagushimire nawe shimira rero abafana ba G5 muri rusange rimwe na rimwe hajyanye harimwe abafana swate bagiye bakubona ari nabo bagenzi ba mamanga ndashimiye cyane abafana bakomeza badukurikira bose ba G5 production G5 Media TV G5 Media TV komeze mudukurikirana mugira sibe commentaire tazikeneye ndabashimiye cyane gose nimba mutima ukungene munyitaho ciao ciao hama diaspora nayo nta kantu ka diaspora washiramo ama diaspora nayo banda yashaka nyine murabizi bubaho aho bari hose reka nakubwira ati ndagushimire nongera ndababwira ati bakunzi ba G5 Media TV ni Mr. Da Silva mutingwanya ukoze byishimo kano gakino ka 2-5-7 uno mwanya nari kumwe ndetse n'abasanzwe bafashe runini G5 muri rusange G5 production kuko iyo tambukanyi wiwe ari ngaha anyu byose biragizene birashoboka kuko murabizi n'ubwo hoge bakabazo arazi ubujya justify ati yamara akakabazo kabaye turiko turakora iki reka ndababwira ati Mr. Da Silva ndababwira ati ciao ciao ginda mukore subscribe share comment mumbarira aho nakosheje cyane se aho bitameze neza ndababwira ati ciao ciao kumaho ndagufatira ako gasaha kawe akaba gufata
kimeze